n'ibindi ni imvura imaze iminsi igwa basha ni hatari ni hatari kabisa baradufasha umva dusuye kugotse ijya mvura yejo hoho basha naka kazu kiwacu n'ukuntu gashana no guhenuka genda gutera inkuru nari nzi neza yuko kagiye kose kaguye hasi mwiriwe papa karibu kaguye hasi aga akazi basha ijya mvura yejo yari nyinshi narinze ahubwo ko wazodutorera mu ijya mvura mu byihore kuko jewe yaranyagiye n'impuzu nazidandaje nanyagiye asha nibaza ngo reka ngo ngurishe n'uduhuzu dukeyi turabe ko twoterateranya tukaronka ariko mbona wapi nahebuye n'ukuri nihebuye cyase gose kumva amajari wa niwe nari mfise ko umwizero wanyu urazi ingene yambari ngo nanje nimerewe nabi kubera ibibazo biri ku isi yose corona n'ingorane urabyumva neza ngo ntimuze muraza no kuzaba nirasiyo ngo mpeswe ivyo byo kurungika ngo abana ngo iburaya ngo ivyo biraturara batwebwe majari wenyene mwene wanyu nabyo bwene wacu simbona nuko tunavukana mbere kuko yambwiye nabi nuko akubwire ntabibeshera ahubwo n'umutima dafise uya mahera arayafise n'ugwitwazo umutima ashabuze umutima kwe sibyisi ni bene wacu baturiye isi urimye irimbuka usoromye uraronka aho warimye majari we naragira umukire jewe gusa icyo nubabwira muhebure murazi ko nagurishije byose twose nta kintu nsigaranye impene narizera kwa mase zaraheze amahera ntakwira n'ibikunda kandi nivyo none tugurishije tukaburara kabiri ntidusubira kuyakoramo atarahwira none raba nabo twaye twizeye ngabo benyene kudra yaruyiye none bizi vyiwe nkubu yagiye gutarataza ngo arabe uwumuha agiye gusaba uwumufasha araye ko yoronka uburyo bwo kugenda ntabwo bizi ko atokwicira ngaha aye ngo arindi nibamuha nahebe nareke tuzoronderera haye tuzorondera mu bindi bakakuzira biragoye kandi uramutse umuhungu wawe nawe ntapfa kwizima wewe aguma avuga ngo ndazi yuko no ku munota wa nyuma nshobora kuyaronka no ku munota wa nyuma urumva rero ingene kumubwira ngo ntawuzoronka ibintu bitoroshye erega biragoye umwana yabu wa mbere mwishura karinda hetse imyaka yose yarage imvura iguye kugira niwe mubwira ngo rindira ihite imvura iguye agira aje kwishura ngo mubuza ngo yemere ubu rero nugiye kumubuza ujaye kuva kera munsi nta kintu na kimwe wamubwira ngo ave kwizima ngo yemere ikintu cyo yarinze yitwa Neva ikintu cyose wakubwira ngo Neva ngo kiraza gushkunda ndenyene ninde yamwise Neva ni wenyere abantu kujya kuntu kintu cyose wamubwira kuvuga ngo Neva kirakunda kiraza gukunda aguma muri gishoboka ndi nta aguma yize ntacika intege ujya mu Mungu ntacika intege jewe ejo mwico twarice ndamubwira ati none aho je mbona nkungejeje amaso umengo buze reka tubireke ivyo byo kugenda uvyihorere hari aho mere dufasha mu mwaka uze bigakunda reka tubanze cyangwa bakora ibindi urondere n'akazi wokora twe twiteje imbere bazi nyambwiye ngo mamdo ngo wazi kudakunda ngo ariko ngo Neva ntigishoboka ko jewe no kwicara ngo ndidire ngundi mwaka ngo iyi minsi ngayisigaye ngo ndazi yuko bishaka gukunda ngo kandi nzotanga ngo bashaka gukunda ngo kagenda ndamuraba ndavuga ati burya wa muhungu wanje yasaze byaheze reka rero jewe kutra naho utamukuye mu nda yawe wamureze neza wabandanye umukuza umwereka urukundo nico gituma byose acigeza kubigusigurira ende wewe rero kugira atazohava n'imodoka imugonga intumbi mwice agenda asama imodoka imugonga ari mwibarabara
kubera kwiyumvira yofuma guma ngaho je hari igihe cyangwa agahinda kari mu kunyica yaza akambaza ivyo nkumubwira ati je ndiko niyumvira iwawe ngo nukuri guha amahoro ngo je ndazi yuko ngo bizokunda kandi agumana umwizero nimubonye nkumva nokwigisha nkarira nkumva nuko umuboro urandenze kumva yuko wewe acifitiye icizere ko bigikunda kandi inzira dusitora byanze none murafise ico tuza gufungura ku mugoroba wari bakubwiraga ibyajyanye n'uduharage nanitse ngaho mana byanyagiwe none biranikiye rero sinzi ko ndabe mfate kajya kabeba kamwe tworoye tubajya kabeba noneho wowe tugakoza iki ko tanayibufu naronse narose ibihumbi 2,500 nutwo tumarira ku bufu oya birakunda weraba araba 2,500 birakunda nabo ko Ha, ash. Alice na. Nenda dodora. Salamu alaikum. We nibiki wewe? Wewe injira atakoye karibu mu nzu. Nabonye ibirato hajya kandi nakunda dodo. Icara hasi. Icara. Nkore. Nakamaro ko gukora. Son, igani mu nzu y'umuntu. No muri toilette bara koma amashi. Je bakadodora ku muryango. Na dodo gatatu kose. Wadode kanga. Udodora rinzira akagwa karibu kinjira. Uca winjira nkande, Nkande wewe ngaha. Simbabarira kuri ico. Nagize kosa mugabo hari kimwe mukuru nje tuvugana. Ikintu nyawe kijana tuvugana. Nuko bizine muko na Ndabizi kivu. Mtarani seseme nziki jewe nawe tuvugana. Urazi kuri mushikanje uri mu byaranje. Kuri ubwo rero uri umuryango kandi bazi yuko dukwiye gufashanya byose. Burya waravyo n'umuryango ni jewe gusa. Ntufise uburyo. None ubwo buryo nubwi wanje nubwi wawe. Basi ndagusabye imbirize gatoya. Dedemba. Urumva bya bintu by'urugendo rw'iwanje. Nta urumva reka kunyumvisha si ufite amatwi vuga. Ko numva n'ibintu birahindutse ngaha mu nzu. Cya bintu byerekeye urugendo rwanje. Hotel yo ni yahe? None urugendo rwa jero ndabakwiki. Nashaka umfashe basi ndagusabye ungurana amahera. Sivyo amahera burako. Je mfuma ndakwandikira basi ndagusinyira. Yinukira kweli. Amafaranga? Ibintu ningira kamaro kuri twese. Kandi bazi ko turi umuryango, jewe ndonse nawe uzoburonse. Kandi hasigaye just iminsi 2 yonyene. Sivyo. Basi jewe ndofumba ntoro urupapuro n'ikaramu ndakwandikire ndagusinyire je ukwezi kwa mbere kose nzokurungika nuko nzoba ndakoronse. Ndagusabye nyizere kandi uri umuntu uri umwisilamu kandi wese turabisilamu dukwiye gufashanya. Sivyo. Umwisilamu niwe guhereza wari wewe wese abonye amafaranga tora. Kanatsinda turi inshuti. Turi bene umugabo umwe. Turabavandimwe. Ngurose ngo nanje nzobandose. Je nararose. Je nzoronka bice kuri wewe. Nararose n'abatabyuzi iki wanje cyarakemutse. Cyarakemutse. Imana nagenze hose naronde kandi bansi yuko atatike bonsinyira ayo mafaranga adakwiye. Kandi amafaranga abuze ni make cyane. Kandi naho ndakuravye uburyo urabufise. Bimfashemo nka muvyarawe. Umbiza ndakubarira. Wavuze nakumvise avuze menshi. Rero nta mafaranga je fise. Ubona usa nkuwo nogurana amahera ukayasubiza wewe. Kameme nta mera fise yo konona naho nari kuyagira je ntaho nari kuguha inzira yakuzanye wayibonye abari bicamo mu gusohoka. Ferizamu byaranye ndabigusavye ndakwinginze ndakukomeye amashi. Aba ni bamwe bashaka ko umuntu akora ibyo atokoze. Abavyeyi bacu ni benshi umugabo umwe. Kandi bamwe basenyera ku mugozi umwe. Ndabigusavye. Kudira umviriza ndakubarira. Nambuzi ko wiyubaha, wikunda, usohoke hanze. Ukene kugenda uri muzima nkuko waje. Nta mafaranga jefise yo gutaka umuntu nka wewe, ubucafu nka wewe. Ubucafu nka wewe, ubona uzova mu iki? Nta n'inkono y'itabi wewe uzovamo. Haguruka. Nukuri
sinogenda atacu mfashije bimfashemo none ushaka ninde gusaba abandi ubisiremwa nza nabona ikintu sinzi oya nuko je sinovanga atacu mfashije none bigende guti ibintu byanje bipfu kunyereka ubuzati subiramo ntiwogira iki nzenda atacu mfashije kweli byose bipfire ku munota wanje je bakubwiye ko njeje gufasha abantu bose bo mwibaragara sindo mwibara bagende inshuti yiwe je yase tofisi cyo dupfana je yase je sindi yase sohoka rero nukuri nukuri sinogenda uko mana duseye sinogenda uko sinogenda bakuntumye cyane sinogenda nikoreye amaboko umviriza ahubwo ntugenda uyikoreye gusa ugenda yavunaguritse kuko mbona umenga uri intumva yo mu biharoharo wewe Karori nawe gwamuguye hewe umviriza ngurana basi ngurana Karori hewe ingo muri ubucafu mu rugo nyaruka ndaje mvuze ingo haguruka sindagukoreko kuko numva umengo watanguye guhindura intu z'akamoto ko mu nzu ingo nkurireho nibiki wewe uyu musi akazi karahera kuri ubucafu ishiya here nawe nyene uzeruma hoshi iryo tubane wariremye hoshi wowe uri imana utanga ubuzima we soka n'ubucafu uvireho ta coração dai vai tá lugar com dá mbona ibintu birenze kabisa kubera mbona musazanje ibibazo biramwishe none nta muntu wabuzi basi afise amafaranga yompa amafaranga musaza ndakagenda nanje yaba ndamufise ntagenda kubimbwira bizi uko uhangayitse uko kudra hangayitse naje ndahangayitse naricaye ndiyumvira nubona bajije nta n'umwe erega uramenya ntawe ugurana umukene ziravyibuka kandi n'umukene n'agabanza no kuraba ati ayo mahera tuyamugurana imiliyoni 7 ushika no saha ayi n'uwombye ati aho ziri sinomenya ariko ziharura sinzi ngo babeze gute bararaba ati umuntu tuyamuguranya aje yadusubiza umukene akundana na nyina wenyene mwana kandi no mu muryango ntagira ijambo kabisa none uri bagiye ko so wanyara umutunzi afise ibihina n'ibihindagwa afise ivyaraza mu byaraza hanze none ntiyase kuyaduha ntiyase kuyatugura kandi tumubwira ati umuhungu wacu azoroka kutuzamusigiza ntiyase ninde muntu rero bareka kutugura n'ibihumbi 2 byonyene byo gushaka ko ibihagi kuziko bo tugura miliyoni ubuzima bw'iwacu bahasha no kurekurira Imana gusa nta kindi kuko cyaho ngeze ntagugenda nihevye nkajeho akagashambara niko nirigwamwo nkasubiramwo ivyo mpuzu vyo ntawe ukibivuga basha nokore kino hoho yaratana urazi ndagushonere rega gwari umunsi nturahera sigora acishije hano none urunyuzi rwonyene nirukomeye raba ukuntu imaze kwasama umenga ni ifi mu ruzi naronka amazina ndaze kurondera urunyuzi rwiwe tutagucishirize wowe uracari na mutoya rero jeni ngakina wowe uracari na mutoya wo gutwenga naho jeni ntawe ukinda burya sawa basi mama inge jeni ngire kuragora unyuzi ushonere kuko mbandanye ngende imeze uku nosanga yose yaheze None na rusije sinzi ko ariho rukije. Nihataye. Ihangane nuko. Giye kizogera ibintu bizohinduka. Sivyo? Ntimwihebe urabona mukuru wawe musaza urara ko atihebe. Murundi asha naho ibintu bikomeye gute.
uza wumva ngo never nuko kabisa sinshobora araguhamura ari kumva ko mama aho guhaguruka wewe undabire ngo gukoze kuko jewe ngaha baje numva n'intege zamperanye